Yesu Kristo ashimwe cane. Dusangire aya majambo dusanga mu gitabo cyo Kuvayo igice ca mbere umurongo wa 15 n'uwa 16 haravuga ngo hariho abakenyezi b'abakirizi bakira abaheburayo kazi, umwe yitwa Shifura uwundi yitwa Puwa. Nuko umwami wa Egiputa arababarira ati nimwakira abagore b'abaheburayo mwitegereze neza ikivutse, nihavuka umuhungu muzokwame mumuniga, ariko niyaba ari umukobwa mumureke. Dusangire ijambo rivuga ngo mu nzira yawe. Iyo Imana yagutoranije kugira igukoreshe mu mugambi wayo, haraba ibizibira hakaba intambara nyinshi kugira ntuzoshike kuri uwo mugambi. Ariko Imana ishimwe irashira umuntu canke abantu mu nzira yawe bazogutabara muri izo ntambara makushitse kuca Imana yagutoranirije. Aya majambo dusomye nayavuga ku Bisirayeli. Abisirayeli ndabibutse ko bakomoka kuri Isirayeli ari we Yakobo. Yakobo nawe yari yaravyaye abana, muri abo bana benshi yavyaye harimwo Yosefu. Yosefu muri ico gihe rero yari mu gihugu ca Egiputa, niwe yari umuzezwa bintu, yari umunyarugo, yagaba ibintu vyose hariya muri Egiputa. Hari mu gihe rero c'inzara nyinshi cyane yari yarateye, kandi Yosefu niwe Imana yari yabicishijemwo ahishurira umwami Farawo yuko hari inzara izotera imyaka 7 n'iyindi myaka 7 y'uburumbuke. Abagira inama rero ukuntu bo bigenza kugira ngo abantu ntibazokwicwe n'inzara. Hanyuma abahungu ba Yakobo baja gusuma muri Egiputa, basanga Yosefu uwo bavukana bagurishije, bamugurisha n'Abishimayeli bamutwara muri Egiputa, basanga niwe aganza muzezwa bintu, hanyuma niwe bategerezwa gusumirako ivyo bari bakeneye. Yosefu rero arababona, arabamenya, aragerageza kubacuranguza, ariko yariko arigirisha kuko yarabakumbuye nawe nyene. Hanyuma aratinda arabibwira, amaze kubibwira abasaba kuza kuzana se wabo ari we Yakobo kugira ngo amuzane muri Egiputa. Arababwira yuko inzara igisigaje imyaka 5 yose. Hanyuma baragenda baramuzana, bamaze kumushikana baraba i Gosheni, bamaze kuhaba bararondoka cyane gose, baragwira. Hanyuma hima umwami atigeze kumenya ivya Yosefu. Uwo mwami arababara cyane abonye ukuntu bagwira, aratinda aratinya, aravuga ati abantu bazoba bakomeye, hanyuma badutere mu gihugu batunyaga ivyacu. Hanyuma abagira inama y'ubwenge y'ivyo bo bakorera kugira ngo bahebe kurondoka cyane, ariko ntivyakunze. Yabashize ku bikorwa vy'agahahazo, ariko babandanya kugwira. Mu nyuma rero kuri aya majambo twasomye, abonye badahagaritse kugwira, yaca arondera abagore b'abakirizi kugira baze baranigagura abana bose b'abahungu, no kuvuga ngo bahonye imiryango. Ariko naho nyene asanga aguye ku bantu Imana yashize mu nzira y'aba bana b'abahungu. Abakenyezi babiri Puwa na Shifura bubaha Imana, hama ntibubahuka kuniga aba bana b'abahungu. Umwami ababajije baravuga bati aba bakenyezi b'abaheburayo kazi bibaruka n'ingoga, ariko urumva ni Imana yabikoze, yari yabashize mu nzira yabo kugira ntibapfe. Rero muri ico gihe acagira iyindi nama yuko abana bose b'abahungu babonye bavutse bazoza barabata mu ruzi. Uwo mugambi nawe nyene wo gutabana mu kiyaga haca havukamwo Mose nawe nyene yisanga Imana yashize mu nzira yiwe umuntu azotuma ashika ku mugambi wiwe. Na uwo yari umukobwa wa Farawo. Uwo mukobwa cyaramutora Mose, aramujana, arakura, ariga. Imana ikiramutegura kugira ngo abari wizokoresha kugira ngo akura ab'Abisirayeli muri Egiputa, kandi vyarabaye. Muntu uri kuranyumviriza, nagira ndakubwire ngo nimba waratoranijwe mu mugambi w'Imana, ukaba uri kuraca mu ntambara zitandukanye, ntugire ubwoba. Aho imbere yawe hariho umuntu canke abantu Imana yategekanije kugira uzoshike kuri uwo mugambi. Imana igize umugambi bitebe bitebuke irawushikako. Nico gituma idutegurira abantu mu nzira zacu kugira ngo bazotufashe, hanyuma umugambi w'Imana ushobore gushika. Imana ibahezagire.